arimikawe amajambo woba wewe ukoresha mu byo uburiko uravuga hari n'umuntu yona gutega amatwi akavuga neza ko ari ikintu kizima agomba bikurema wewe Chimamanda wewe n'umuhungu wanje Gi aka gasore kanje kitwa Gi novuga neza yuko muri nkaco kimwe mumeze nta n'ikintu na kimwe mutaniyeko urumva kuko wewe atari ubwononyi gusa atari ukonona kwica abantu mu mitwe no kwica ndabigaruka ko gatoyi umwigeme wafashe ku nguvu jam urapfungwa urumva ndaza kubigaruka ko gatoyi ari nawe byitwa yuko mubana atari urukundo wamukunze uburaya bwawe gusa ndabivuga uko urumva wewe Chimamanda jewe wanyise umwana wavuze ati wa mwana we ngo manze ngo ndagukosore amprise kuri titre wandika ngo inyondwe ngo mugufa yenena ngo umurundi wisaki urumva unyita umwana ariko je hari abantu bariho kubera je nabayoske wewe Chimamanda atari ibintu novuga neza yuko woba bibayeho kubera we wabayeho nizo nzoka ziri mu nda yawe zuzuye zituma inda yawe iguma ivyimvye izo nzoka ziri mu nda yawe nizo navuga yuko neza ko ziryohewe zibayeho kubera we uriho kuko wewe nta yani nijya jambo nyene natangura ko uri mu diaspora yaduhombeye ariko aradupfira nabi ariko aratwicira abantu mu mitwe yabo ngo arikazana ngo zakuri we nta kuntu umuntu numwe yona gushingira intahe kuko nta ntahe nimwe ufise nta ntahe we ufise intahe yawe nuko wofata umunsi umwe ugashikiriza intahe yawe rema ugashikiriza neza na neza wewe Chimamanda ugashikiriza ati jewe Chimamanda naciye muri ibi nimba ndiko ndasoma ijambo ry'Imana nimba nshobora kuba nzi ivy'ijambo ry'Imana nuko naciye muri ibi kandi nivyo naciyemwo urumva byaranyigishije birankebura ariko wewe sinovuga neza yuko nturi no muri business ntabwo uri no muri business urumva nta n'ikintu nakimurimo kuko wewe uri kutera akajagari ntuzi ububabare ntuzi uburibwe bw'abantu bari ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi bagira kugira baronka ico bafungura wewe urasamye gusa uteretse iyo ndangaho ku meza gusa urumva nta kintu nakimumariye umuntu nta kintu nakimu atari kumutera induru gusa tuvuge neza yuko basari nka sketch aba rudukino uri kurikinira abantu nimba uri kurabashikiriza nimba uri ko wafashe video uri kuko uronderana n'ama video ayo ma video si uba wanayafashe wifite abantu nimba ushobora kumucorera nimba ari $10 kandi renda kubwira ikintu kimwe Chimamanda abo bantu ubwira ngo je ngo bantuma jewe je nta n'umuntu numwe afite ubasha bwo kuntuma ikintu uko je mfise ubwenge bje ko je mbayeho kubera je unzi nasanze utanzi na gato nunzi pi urumva kuko nta kuntu woja ngaho utangura ngo ugomba ngo uyu mwana ngo manze ndamukosore ngo akura amarori ngo akatsi ngo kabajamayika ngwanwa kumbura kazi urazi ko arakatsi kabajamayika ngo inzoga kubita icupa mwene data mwene wacu jewe nta tabinywa mze jewe nta nzoganywa urumva ivyo bimenye rero bimenye kandi ubitahure abantu badukurikirana kuri Facebook nibo bazi ko je ndimboregwa nibo bazi ko jewe ndimboregwa itabijyanyisha ariko abantu badukurikira kuri uru rubuga haje baranzi neza barazi n'umuryango wanje niyo mpamvu wewe atakintu woshikiriza ngo akatsi kabe kinabakira ko kwifotoza ndashobora no kwifotoza ndi kumuduga atari gwanje ndashobora kwifotoza mfise idarapo atari gwanje ndashobora kwifotoza mfise ikintu cyo cyose mbona no ufata atari gwanje kandi atani ico ndakigabako niyo mpamvu ajya n'amafoto mwene wacu ajya n'amakandi ndaca yabahereza urumva akore nakabanga ndakwibiye kuko aba bantu badukurikirana nga baranzi koresha umwanya baranzi bien neza cyane baranzi neza yuko je ndi umuntu ibintu vy'uburaya araya nk'ibwo vyiwawe ufata ugasambanya abana kandi ndabisubiye muri 2016 niho Chimamanda yafata umwana ku nguvu ari under 18 ari munsi y'imyaka 18 aramusambanya arapfungwa urumva nimba ndakubesheye nawe nimba ndakubesheye urabeshuza ico kintu kuko je ndakikubwiye ninguko nibindi nzobishikiriza ngahanye kuri urubuga kuko wewe
nta kuntu woja gutosora ubunenge buri muri bagenzawe kandi nawe ufite ubunenge butari buke cyane ko n'umwana je namaze kuri bigano byinshi byo gusabira abantu bufasha ndetse n'ubwo hariho groupe yo gusabira umwana papa agwaye cyane yagize ikibazo igisina ciwe cagize ikibazo nyene afise ikibazo gikomeye cyane je ndiko ndamufasha rero na groupe twakoze abigeme bo muri Saudiya benshi nibo bariko baramufasha ariko wewe urasamye gusa n'umudagusa hejuru urumva nta kintu kimumariye we CHIMAMANDA nta kintu nakenda bisumiye nta kintu na kimwe umariye umwene gihugu ngaha barika gukurikira atarakajagari gusa no kumutera induru gusa kuko abenshi nabonye kuvuga ngo baje kwitwengera gusa biriresho Uva zutangura basi kuri titre ati tujye show ndetse nawe ari ibintu ukora ukabona mbona neza yuko ari ica nk'ibintu ukora uja kuri urubuga ugomba gucafuza abantu yani uri kushaka kwiduza uriko wica abandi kwe kutubareka bakikorera akazi bagashikiriza ubu bagatanga ubutuma kumuhamagara se wabahaye se wabasiza amavuta ntuzi impamvu yicaye hajya ntuzi impamvu ari haji imbere y'isengero ariko aradihereza ubutuma we ngaho uragira mukosoye eske wa makosa yo kwe kutayashikirizaga mwene wacu gutuka gusa umuntu gushaka kwifatira je nkarigeza mu mwengo ndi umwana wa uri umwana do please kuko je ndi umwana ariko ntunze umuryango eske we uri umwana utunze iki ko atani imbeba zikizungu utunze umudiaspora yaduhombeye nabi kandi rero mwene wacu ikintu kimwe womenya ntugashake gusuzugura umuntu ngo nuko ngugiye umusumvye igihagararo cyangwa umusumvye uburyo jewe nta kintu na kimwe urumva mwene wacu nta kintu na kimwe usumvya kandi abantu wewe baze yuko bantuma ntabwo ari bo bantuma kabisa ntabwo ari abantu kuko jewe mfise ubwenge bwanje ndabwizera bakunzi bacu reka nizere ko mumeze neza reka maze ndabaramutse mumeze gute mumeze neza nikoresha umwanya Mr Tugesho n'umunyarusaku ni cyawa sutwa ndibaza mpuranzi neza rero ndi ngaha novuga neza yuko ni ryambere mu mateka yanje ni ryambere kuva nakabaho nshoboye kwigira abantu baba ariko baradukurikirana ndahantu umengo ni mu rusengero rero nimba ndi ngaha ari igitero burya dufise twatewe ariko ntitwamenya cyane nka twebwe abantu twizera cyane Imana kandi twizera cyane ijambo riba rivuye mu kanwa k'Imana hari abantu bigira yuko basenga hari abantu bigira yuko bazi Imana ariko ugiye kuraba ugasanga nta mana bazi umuntu wese ngaha yamaze kumenya bivanye na titre yamaze kumenya ikintu tugomba tuyage uno munsi jewe ngira ndababwiza ukuri bantu mu dukurikirana twebwe nga mu Burundi turafise umuntu mu diaspora yaduhombeye ariko aradufisha ubuse yani atakamaro na kamwe atakintu na kimwe atumariye mvuze ati nta kintu na kimwe atumariye n'umugabo witwa CHIMAMANDA nta kintu na kimwe niwe mu diaspora wa mbere mu Burundi bufise atakintu na kimwe ariko aramarira igihugu ciwe ndetse n'umuryango wiwe ndetse n'abantu bariko baramukurikirana atari kubarenza ugwamo gusa no kubatera induru gusa sinumva ukungene umuntu w'umugabo umuntu yagize amahirwe Imana yamuhezagiye aja kubiburaya agasumbwa gukunda igihugu n'ababigeme bavuye ngaha mu Burundi baja muri Saudiya na Oman na za Kuwait kuja kurondera ubuzima kuko bobo n'amaevre yabaranaboneka aranagaragara ntibazi kuvugisha amajambo bakoresha ibikorwa rero izi mbuga dusanzwe dukoresha hari kuntu zitubesha hari ukuntu zitwereka yuko umengo turi hejuru y'abandi bose hari ukuntu zitwereka umengo turakomeye gose naho tutarashikana hano na hamwe reka dukoresha ubwenge cyane mu byo tuba turimo sivyo byo nadufasha cyane jewe kwanza koresha umwanya amajambo yose umaze kumvugako unsuzugura ungaya
ushaka kunyerekana yuko umenga ugomba undangize je ntiharagera ko undangiza kuko jewe wewe n'ubunini bwawe bwose n'umubiri wawe wose n'amafaranga yawe yose n'amajwi yawe yose n'imbuga zawe zose n'ubwenge buke bwawe bwose je ntacu nsumbya ntungaburira ntuzi ingene mbayeho ntuzi ubuzima bwanje mu bisanzwe jewe koresha umwanya novuga neza yuko uno munsi canke ejo no kwitaba Imana hari abantu borira hari abantu bari hamande borira bakavuga ati turabuze umuntu abo bantu borira bambere n'umuryango wanje n'umugore wanje n'abana banje kuko nibo bantu barindira jewe nita ku rutare n'ukubiti no ku mabuye nkagira icyo nzanye kugira bafungure hari abantu babayeho kubera jewe nabayo ariko wewe n'ubunini bwawe bwose n'ubukeha bwenge bwawe bwose n'ivyumviro vyawe byose nta n'umuntu numwe yorira we nta n'ikintu na kimwe umariye iki gihugu cacu nta n'ikintu na kimwe umariye umuntu wese abari karagukurikirana kuko ni ibintu byose babigaragara sinahuri ingene wofata ugafata kampanye ukagira kampanye yo kwifatira abantu mu gahanga yo kwitukira abantu kubera ikosa baba uba wababonyeko amplis ukacurenzako ugacukoresha amaterme yo mugasho y'amaterme y'abungere y'amaterme ari bizarre atanu umuntu numwe akomeye atanu umuntu numwe yiyubaha yona kwiyumvira gugutega ugutwi yobona neza yuko uri nk'umusazi sinibaza neza yuko akarimi kawe amajambo woba wewe ukoresha mu byo uburiko uravuga hari n'umuntu yona gutega amatwi akavuga neza ko ari ikintu kizima agomba bikurema wewe Chimamanda wewe n'umuhungu wanje Gi aka gasore kanje kitwa Gi novuga neza yuko muri nkaco kimwe mumeze nta n'ikintu na kimwe mutaniyeko urumva kuko wewe atari ubwononyi gusa atari ukonona kwica abantu mu mitwe no kwica ndabigaruka ko gatoyi umwigeme wafashe ku nguvu jam urapfungwa urumva ndaza kubigaruka ko gatoyi ari nawe byitwa yuko mubana atari urukundo wamukunze uburaya bwawe gusa ndabivuga uko urumva wewe Chimamanda jewe wanyise umwana wavuze ati wa mwana we ngo manze ngo ndagukosore amprise kuri titre wandika ngo inyondwe ngo mugufa yenena ngo umurundi wisaki urumva unyita umwana ariko je hari abantu bariho kubera je nabayoske wewe Chimamanda atari ibintu novuga neza yuko woba bibayeho kubera we wabayeho nizo nzoka ziri mu nda yawe zuzuye zituma inda yawe iguma ivyimvye izo nzoka ziri mu nda yawe nizo navuga yuko neza ko ziryohewe zibayeho kubera we uriho kuko wewe nta yani nijya munye natangura ko uri mu diaspora yaduhombeye ariko aradupfira nabi ariko aratwicira abantu mu mitwe yabo ngo arikazana ngo zakuri we nta kuntu umuntu numwe yona gushingira intahe kuko nta ntahe nimwe ufise nta ntahe we ufise intahe yawe nuko wofata umunsi umwe ugashikiriza intahe yawe rema ugashikiriza neza na neza wewe Chimamanda ugashikiriza ati jewe Chimamanda naciye muri bi nimba ndiko ndasoma ijambo ry'Imana nimba nshobora kuba nzi ivy'ijambo ry'Imana nuko naciye muri ibi kandi nivyo naciyemwo urumva byaranyigishije birankebura ariko wewe sinovuga neza yuko nturi no muri business ntabwo uri no muri business urumva nta n'ikintu na kimwe urimo kuko wewe uri kutera akajagari kubera uri mu gihugu utarondera wicaye gusa ifaranga riza wakira ujya ushira muri iyo nda yawe ukabandanya uvyibuha ntuzi ububabare ntuzi uburibwe bw'abantu bari ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi bagira kugira baronka ico bafungura wewe urasamye gusa uteretse iyo nda ngaho ku meza gusa urumva nta kintu kimwe mariye umuntu nta kintu kimwe atari kumutera induru gusa
tuvuge neza yuko basari nka sketch aba ari udukino uri kurikinira abantu nimba uri kurabashikiriza nimba uri ko wafashe video uri kuko uronderana n'amavideo ayo mavideo si uba wanayafashe wifitiye abantu nimba ushobora kumucorera nimba ari $10 kandi renda kubwira ikintu kimwe CHIMAMANDA abo bantu ubwira ngo je ngo bantuma jewe je nta n'umuntu numwe afite ubasha bwo kuntuma ikintu uko je mfise ubwenge bje ko je mbayeho kubera jewe urumva je mbayeho Imana niyizi jewe uwondiwe niyizi ikintu yanshizemwo ni Imana niyizi imihezagira kugira jewe ntunga umuryango wanje apana abo bantu wibaza ngo basandi ngo bariva ngo bande ngo nibo ngo je ngo bantuma ngo genda ngo gira ukunuku jewe nta numwa ntuma Sandi yarampaye microphone ndamushimira nubwo ntaragera ndayikoresha n'ikiganiro na kimwe yarayimpaye ndamushimira ariko yayimpaye kubw'ibikorwa vyanje n'urukunda nkunda yarabonye neza ko ndumukozi aravuga ati uyu musore akenewe gushigikirwa urumva akenewe gushe kuko ubwira n'umwete afise mu bikorwa vyiwe kuko afise dépense kanaka muri we ariko nka wewe nta dépense nimwe ufise urumva nta n'urukwavu ufise wovuga ati jewe kwera ndahira ndaja kugwahira n'ubwatsi mu gitondo sasta no mwijoro rufungure wowe uraho gusa urasamye uguma uvyibuha gusa nk'igipumpunye uguma wivyibuhira gusa urumva nta kintu na kimwe nta kibazo wifite niyo mpamvu uronka n'umwanya wo kuja kuzana ayo materme yawe nimba warabaye umwungere nimba warigeze gukina kamari nimba warigeze gufungwa muri ubu busho bwaha kuri aya mazone mato sinzi Cingira warigeze no gukina ikarati gihe kirekire kuko amajambo uvuga sinibaza neza yuko uri umuntu anakomeye cyane urumva iri ni jambo ry'Imana mwene data iri ni jambo ry'Imana kandi bajya abantu bose utuka bajya abantu bose gerageza kwifatira mu gahanga barasoma ijambo ry'Imana si nka wewe waremye amajambo y'Imana muri wewe uramenya hari yo gutyoza abantu gusa nta kuntu wombwira neza yuko ngo Yesu ngo yise abantu ngo imbwa uri umuntu akomeye neza none wewe witwara nka Yesu canke wiga Yesu ivyo yakoze apana kwitwara nka kuko wewe ntushobora kwitwara nka Yesu ngo ivyo yavuze ngo yise umuntu ngo ni imbwa ngo yise umuntu ngo ni giki ngo nanje ndavyita imbwa nimba ko yazuye umuntu wewe uramaze no gusengera umuntu agoye gripe arakira wewe ntushobora kwitwara nka Yesu terima akoresha Yesu terima yakoresha ko yafashe urusengero araja ahantu urusengero bari baragize isoko aramenagura ibintu vyari byose wewe uragenda muri ico gihugu bamwo uragenda gusa muri alimentation ntuzoje mu isoko uzoje gusa muri alimentation gusa urumva uvuga ati iyi alimentation irashobora kubamwo ingoro yo kuvuga mu ijambo ry'Imana ubimanyagure vyose urabe yuko bazoja baguha 24 uzoca ugaruka ngaha urumva kandi tuzoca tangura gukutana ngaha mu ikota utangure kugenda n'amaguru nawe igitoro cabuze urabe struggle yabo bantu wewe wita kandi abo bantu wewe uramaze kurema ikintu ngo daddy iryo jambo daddy uramaze kuginzizamwe abantu yuko umengo ni izina ribi cyane buryo urazi ico bita daddy nta congereza nzi ariko ndazi neza yuko iryo jambo daddy ari umuvyeyi daddy no kuvuga umuvyeyi wewe ufata iryo jambo daddy ukacurirema mu ikintu bivanye na langaje ukoresha bivanye n'abantu wamaze gufata neza yuko umengo baramaze kugutahura ariko burya abo urabona abantu ubona ufise ku rubuga bagukurikirana ni wibaze neza yuko baje gukurikirana kubera ngo hari ico bifuza ngo bazokure kuri CHIMAMANDA harabe baje kwitwengera gusa tireka ndabe yuko pasteur kanaka batamugaragaje urumva ariko jewe imisi yose ndababwira ikintu kimwe gusa umuntu wese uzi neza yuko ari umurongozi buryo uburongozi buragoye wewe urazoba nuko ico gihugu bamwe utashobora kubana nyumba kumisinzi ko bibaho umurongozi wese nujya murongozi ubona ari hasi charge umurongozi abafise urumva charge umurongozi abafise ni nayo mpamvu abarongozi nabajya barongozi bakuze cyane usanga bafise abahanuzi babo hampande abahanuzi amuhanura agira akora ikintu akamuhanura ati ikintu kigenza uko ariko ubu aba barongozi bacu usanga atamuhanuza afise ugasanga aragiye muri mood ugasanga wewe mood agiyemo ntuzi connection ageze ko ntuzi ahantu ageze wowe ugiye gufata akajya kantu umengo ni insolite buryo urazi ko nk'Imana we yoshaka kugaragaza ikavuga ati iki kintu wewe uri kuranegura ni ciza nije nagikoze
uramaze ko umuntu yafashe na circuit kura umuyaga nkuba wagufashe umuyaga nkuba yani ugufashe hari ukuntu yani urashobora gukura n'ibintu umengo ntiwona kuzo ushobora no kwita hasi giturumbuka urumva wewe ushobora kubona nk'umuntu ari ku rutsinga nimba utarasenga neza usenge wuzuzwe neza winjire muri mu bien niyo mpamvu ujaga orega peut-être kandi wewe ari ibintu hora wibeshako je burya ntunzi nasanze utanzi na gato ntunzi pi urumva kuko nta kuntu woja ngaho utangura ngo ugomba ngo uyu mwana ngo manzi ndamukosore ngo akura marori ngo akatsi ngo kabajamayika ngo anwa kumbura kazi urazi ko arakazi kabajamayika ngo inzoga kubita icupa mwene data mwene wacu jewe nta tabinywa mze jewe nta nzoganywa urumva ivyo bimenye rero bimenye kandi ubitahure abantu badukurikirana kuri Facebook nibo bazi ko je ndimboregwa nibo bazi ko jewe ndimboregwa itabijyanyisha ariko abantu badukurikira kuri urubuga haje baranzi neza barazi n'umuryango wanje niyo mpamvu wewe atakintu woshikiriza ngo akatsi kabe kinabakira ko kwifotoza ndashobora no kwifotoza ndi ku muduga atari gwanje ndashobora kwifotoza mfise idarapo atari gwanje ndashobora kwifotoza mfise ikintu cyaco cyose mbona no ufata atari gwanje kandi atani ico ndakigabako niyo mpamvu ajya n'amafoto mwene wacu ajya n'amakandi ndaca yabahereza urumva akore nakabanga ndakwibiye kuko aba bantu badukurikirana nga baranzi koresha umwanya baranzi bien neza cyane barazi neza yuko je ndi umuntu ibintu by'uburaya araya nk'ibwo byiwawe ufata ugasambanya abana kandi ndabisubiye muri 2016 niho CHIMAMANDA yafata umwana ku nguvu ari under 18 ari munsi y'imyaka 18 aramusambanya arapfungwa urumva nimba ndakubesheye nawe nimba ndakubesheye urabeshuza ico kintu kuko je ndakikubwiye ninguko nibindi nzobishikiriza ngahanye kuri urubuga kuko wewe nta kuntu woja gutosora ubunenge buri muri bagenzawe kandi nawe ufite ubunenge butari buke cyane ufite ubunenge bwinshi cyane abantu bagura ntibazi ingene wewe washitse muri ico gihugu hariho nabazi yuko uri ngaha mu Burundi ariko wenda kubwije ukuri yuko hari abantu bora bibaza ngo CHIMAMANDA ngo bajya ba apotre bajya ngo asarisha ngo niyaza ngo bazo nani kira kibazo kugira mwene wacu ko barabonye neza yuko wewe nakajagari usaka kugenza nakajagari gusa urumva barabona neza yuko atabwenge nabishyamo nta nubwenge nabumushira muri bijya bintu kuko iyo aba basubikora uvuga ati boreka basi ndabikamishe ndabivyaza umusaruro ndabashengeze ndabashira hagaragara ndabishire kuri YouTube basi ninzize basi $1 ninzize basi na $5 mvuga ati hariho n'umwana je ndamaze kuri bigano byinshi byo gusabira abantu bufasha ndetse n'ubwo hariho groupe yo gusabira umwana papa agwaye cyane yagize ikibazo igisina ciwe cagize ikibazo nyene afise ikibazo gikomeye cyane je ndiko ndamufasha rero na groupe twakoze abigeme bo muri Saudiya benshi nibo bariko baramufasha ariko wewe urasamye gusa n'umudagusa hejuru urumva nta kintu kimumariye we CHIMAMANDA nta kintu nakenda bisumiye nta kintu na kimwe umariye umwene gihugu ngaha barika gukurikira atara kajagari gusa no kumutera induru gusa kuko abenshi nabonye kuvuga ngo baje kwitwengera gusa biriresho Uva zutangura basi kuri titre ati tugesho urumva tugesho abantu baryoherwe gusa ariko nta butumwa uburi kurashikiriza mwene wacu nta butumwa uburiko urashikiriza kandi wewe urumva uri muri babantu bibiri tubwira neza yuko muri vya bihe vya nyuma bazoza bigira bakabizi kuko mu bihe vya nyuma hazo niho hagaragara abantu nka mwebwe kuko wewe urabona neza ko ufite amahera urabona ati ya James amahera kubera ikayo mahera ntacu ufise uyakoza nta mfuvyi ugaburira nta mupfakazi urumva ariho kubera wewe CHIMAMANDA nta invest nta yani nikigega ca leta ntuzi no kuvuga ati igihugu canje cyo Burundi reka ntange mutwomfise aba diaspora benshi bari iyo benshi barugurana TV online bagaherezana n'abajene babiri canke batatakazi umukameramani n'umupresenter
control nyene ibintu canke aba presenter nka babiri agahereza akazi bakabaho kubera we wari ariko wewe nakajagari gusa ku rubuga rwa Facebook umuda gusa n'amatama gusa nk'inda y'imbebe CHIMAMANDA nta kintu na kimwe mwene wacu woshikako kandi hari ibintu ukora je nkaraba nkavuga ati uyu muntu ni nkina mico ibereye musha uyu afite target ziyo kandi wewe bazorabe neza wewe nutugurura urusengero kuko abafana ubona kuri Facebook burya kuri Facebook uraza abantu bari kuri page yawe abantu bariko ibihumbi 100 barenga bajya n'abantu bari mu bihugu bitandukanye mwene wacu hari abari muri Amerika hari abari muri za Norvege hari abari mu Burundi hari abari mu Rwanda urumva batahura gusura uri mukoresha baragukurikirana rero wowe nimba ufise vision yo kuvuga ati nzokuba ku rusengero nzogaragaza ngo aba bakozi b'Imana ndabafyonde ngo ndabicira abafana ndabicire fan base abantu babakurikirana ngo ndababakure ko bose baveko hama ngo babantu bace baza ntuhendwe niyo Facebook mwene wacu kuko abantu badukurikirana nabantu baharara nta rukundo badufitiye barahara bishakira gusa ibintu mwene wacu mu bisanzwe wewe novuga neza yuko n'ibintu byose n'amavideo yose uzana kuri ugo rubuga rwawe jewe n'ukuri ndetse kubesha amavideo menshi mbona yo maensori tunazana n'amavideo yo muri ivyo bihugu hiyo muri Afrique de l'Est za Nigeria hariya za Cote d'Ivoire za Cameroon niyo ma video wizanira ayo ma insolite ngo bariko bakora mabere ngo ariko ngo mugire ukunuko ayo ma video ariko aba bakozi b'Imana bacu abakozi b'Imana bacu ngaha mu Burundi je ma video mbona uzana n'amajambo y'amajambo bariko baravuga urumva kandi rese numva ukuntu bahora n'amajambo bariko baravuga ko wenyene uvuga nk'ikibwa wenyene uvuga nk'umuntu nyene ya nabore uvuga nk'umuntu nyene umengo hari ibintu biko biramukoresha urumva ariko bobo namajambo ariko barakoresha kandi amajambo ariko barakoresha abatahuritse mu bisanzwe urumva kuko umuntu wese insigu ukunge nasigura biratandukanye uyu nimba sigura ukuye nawe afite ukunda sigura urumva kandi ntushobora kuja ko abantu gusigura gubutumwa bwiza abantu kumumboregwa hamucu ugenda ubabuze ivyo bintu bariko baranwa direct mu baka ngo ivyo bakona ngo ni mwihane n'umugira uko urabereka yuko umengo muri kumwe kugira ubarekipere kuko na Yesu aravuga neza yuko yazanywe n'abasambanyi Yesu yazanywe n'abanyeca nubisigura neza yuko ijambo ry'Imana ryaje ngaha kubera icaha iyo bataca hagihari nta jambo ry'Imana ryari kuba rihari rero iyi mpamvu ugenda ngaho abantu waramaze kubereka yuko umengo abayo mansorite ntunashirako n'igihugu nimuzanye insorite ntushirako n'igihugu ngo ibi vyabereye mu gihugu kanaka utuja ngaho gusuka tangura gutukana kuvuga nabi nk'urogota urumva kandi wewe n'amajambo ukoresha byari ikintu nibaza none wewe amajambo ukoresha mu gutyoza abantu ese uwakoze Bibiliya wewe ko uwakoze Bibiliya wewe yovuga ngo iki uwayikoze ko atari ikintu cyakorotse kiva ku ijuru ko amajambo yariho yanditswe kugira tuzoyame twame tuyibuka tuzokwame tuyasoma urumva ko amajambo atakorotse ava ku ijuru direct wewe ugomba kuya yani kandi reba Bibiliya urabona Bibiliya n'abayisilamu n'abamizima barafise ko ijya korani yabo hari amaverse amwamwe ashobora kugusomera akakwereka neza yuko agufise niyo mpamvu reba Bibiliya wewe nimba ushobora kuza ngaho ngo ugomba utyoza umuntu ukoresheje Bibiliya haro nundi yo gukosora bien akoresheje Bibiliya nyine kuko Bibiliya muhungu ibanga ryayo irashobora kukwica kandi kagukiza mwene wacu ino Bibiliya ari ahantu wosoma wenyene ukacuheba ivyo gusenga kavuga ati ibi bintu kumbe n'ivyo ububeshi ibi bintu sivyo haro n'ijambo umuntu yo gutuma ukorondera ukaribura muri Bibiliya mbega mu mabwirizwa 10 mabwirizwa 10 nehe bakubwiye uko kugwana ari icaha ne kweri ko umuntu agwanye bamubwira ko ari icaha kugwana n'uwundi gukubita ingumi mugenzawe cyo kumukubita ikofi ko bihanwa na leta nihehe wabonye muri bako bafite ko kugwana ari icaha amabwirizwa niyo mpamvu rero wewe ivyo ajya amabwirizwa 10 ni titre ni nka titre ni shimikiro ni wo curondera ajya amabwirizwa 10 gusango je kugira sinkora icaha ko ari ibindi bintu wokora ugasanga urakoze icaha bivanye n'ukungene wewe uzingwa ajya amabwirizwa 10 ntarimwe urumva ngo muri ajya amabwirizwa 10 ntarimwe ngo niyo mpamvu ngo nubwo nogira uku ngo atakibazo
ariko twe nyene hari ikintu wenyene wiyagirizwa avuga ati iki kintu ni ica ndetse nawe hari ibintu ukora ukabona mbona neza yuko ari ica nk'ibintu ukora uja kuri urubuga ugomba gucafuza abantu yani uri kushaka kwiduza uriko wica abandi kwe kutubareka bakikorera akazi bagashikiriza ubu bagatanga ubutumwa kumuhamagaro se wabahaye se wabasiza amavuta ntuzi impamvu yicaye hajya ntuzi impamvu ari hajya imbere y'isengero ariko ararihereza ubutumwa we ngaho uragira mukosoye eske wa makosa yo kwe kutayashikirizaga mwene wacu gutuka gusa umuntu gushaka kwifatira je nkarigeza mu mwengo ndi umwana wa uri umwana do please kuko je ndi umwana ariko ntunze umuryango eske we uri umwana utunze iki ko atani imbeba zikizungu utunze umudiaspora dupfo yaduhombeye nabi kandi rero mwene wacu ikintu kimwe womenya ntugashake gusuzugura umuntu ngo nuko ngo ugiye umusumvye igihagararo cyangwa umusumvye uburyo jewe nta kintu na kimwe urumva mwene wacu nta kintu na kimwe unsumvya kandi abantu wewe baze yuko bantuma ntabwo ari bo bantuma kabisa ntabwo ari abantu kuko jewe mfise ubwenge bwanje ndabwizera kubugaba bw'umugabo ngo nibwo buryo bwiwe je nta muntu ntuma habe sandi habe riva habe nde umuntu wese uzi yoba ngo antuma ngo kukwishura wewe je mbere simba ndiko ndishura wewe rega mu bisazi upfa kwita gusa mu nzoga nk'agatuko je simba shaka kwishura wewe kuko nta kintu ndiko ndakuronderako urumva je mbashaka gusa gusigurira abantu ivyo we yuko nawe wewe nyene ushira amakosa y'abantu abantu hagaragara nawe uri umunyamafuti wafashe umwana ku nguvu bagutegeka kubana nawe ivyo none nibinyoma nimba ari binyoma urabibeshuza utange na preve ubeshuza uvuga ati uyu mungu yarambesheye ko je simba shaka kwishurana nawe we simba shaka mfise ibindi hari ibindi nkeneye gukora ariko nuko jewe ta kintu je ndi umunyarusaku brata je ndi sutwa nta kintu shobora kubona kiriko kiripasa umuntu agomba guhohotera abantu kuko nkiyo ni viol uburi kuragirira abantu urazi ko bijye byo nyine ubacisha mu kantu uri kurabapiblia urazi ko ari nikosa rijya ne nk'abajeje amasengero ubaza yuko bijya je sinzi ninge ahubwo nuko utari ngaha nuko utari hafi kandi ni nayo mpamvu duza wikubita gikirizo duga hejuru kwisunzu inuma kubera utari hafi kuko ndazi neza yuko ivyo bintu wo bisigura neza ati bro ibintu vyabereye he ibi bintu neza wewe kwanza ufise uruhusha nyabaki gushira hagaragara ibintu nk'ibi urumva niyo mpamvu na wewe hari ibintu ukora bikitwica ariko wewe kwera ivyo wiyubatsemo biza kuvuga menshi ko kuyamara sivyo reka ndabahereze gusa verse baza gusoma bariko badukurikirana baze gusoma muri Yohana 15 kwera ku murongo wa mbere bamanuke gatoyi havuga ijambo ry'umutori rivuga ati nyene umuzabibu n'amashami yani umuzabibu w'ukuri n'amashami yawo umuzabibu w'ukuri n'amashami yawo yari Yesu yari kasigurira abatumwa ababwira ivyo yuko we wari umuzabibu giti cy'umuzabibu ndibaza murazi ngene kimeze dufate example nk'igiti cy'amavoka ingene giduga kikama amavoka ameza bakayagira muze kuhasoma hano muri Yohana 15 Yohana 15 kuhera ku murongo wa mbere kumanuka hepfo cyane ndabakunda mu bimenye ndabakunda ariko nitujanywe nyabahururu bene wacu nitujanye nyabahururu kandi nimba ari wono nagiriye amakosa atantahuye neza navuze nabi ndasavye ambabarire kabisa ni kampanye turimwo mbere sina kampanye kuko turiko turagerageza hari ubwoko bw'Imana buriko buratakara bwanka kwizera abakozi b'Imana kwera ngo amajambo uyu mugabo uruda ashikiriza rero ubwo bwoko bw'Imana burakeneye kugaruka bukumviriza icambo ry'Imana vuga kuko hariho n'ijambo rivuga ati ngo ku munsi w'umuhero ngo umuntu azotungwa n'ico yakiriye hazoba hariho amabibiriya y'ubujinga amabibiriya ari fake hamwe umuntu agusomera bibiriya
ukabona neza yuko kandi asomye Bibiliya kwereka ko ari birana n'abandi Bibiliya zoba yaje urumva kago yani ni vyiza ko neza yuko umuntu atokwita ku vy'amajambo abantu canke ngo arabe ngo naka ngo bamuvuze ngo akora ibi soma ijambo ry'Imana utekereje mwene wacu soma ijambo ry'Imana uritahure urigendere hama ibisigaye uzobibona nk'inyongera kuko n'Imana na Yesu nico yadutumye urumva ndabakunda cyane rero ndabubaha je ndi umusore wanyu ndi umuhungu wanyu nubwo banyita ngo ndi umwana je ndi umwana n'umuntu umugabo ndi umuntu umupapa kuko ejo nopfa hari abantu no bansize mu marira hari abantu bonyibuka ko jewe mfise ico namariye igihugu naribarutse abo bana ntawuzi ico bazovamwe ariko mwene wacu wewe ngaho we Chimamanda wewe muhungu nta kintu wewe nta nubwo wona kwibukwa no kumaziko yawe mwene wacu boja guhambatire katugende duheze nyene uru ega n'umugisha ari kuronka yarawihakanye umugisha ari kuronka yarigaramye ati nukuri ko mana sijewe ese Imana yo mu munsi mukihenda ugasanga wa postinze ujya mwana w'abakobwa Yesu we Imana irihangana cyane ndabakunda cyane behind camera ni Pax Salaba bye bye